Bakunzi b'urubuga rwa Bwayesu TV, turabaramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Muri uyu mwanya turi kumwe n'umumama, turamubona imbere ya kamera hano. Twagomba tumuha akanya abanza turamutse, amaze kuturamutsa aca asenga atubwire n'izina ryiwe. Turaguhaye ikaze. Saba murakoze cyane, ndabaramukize mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Mananze ku mazina nitwa Ndayishimiye Kerida, uw'Imana yagira ubuntu. Amen. Nkuko mumaze kubisaba, twaguma tumanze dusenga Imana. Turagushimiye Imana yacu iri mu ijuru, turagushimiye isaha nziza tugezeze ko twese turi bazima. Hanyuma Mana, turi muri kino kibanza, turakwinginze kugira ngo ubane natwe. Mana, turi mu mwanya wo kuvuga ibyo wadukoreye, tugushima, tugushingira intahe kugira ngo n'abatakuzi bakumenye, kuko Mana intahe tugomba dushinge y'ibyo wadukoreye. Ibisigaye Mana ubane natwe, udufashe kandi udushoboze, kuko kubwacu atavyo twoshobora. Umwanya wose tumara hano hantu ube hafi yacu, tuzobukoze mu izina ryawe ryera Yesu Kristo. Amen. Rero twagira tugusabe tubwire iby'Imana yagukoreye muri uyu mwanya canke ubikiri ku mutima. Turaguhaye ikaze. Yego murakoze cyane. Je nagomba ndabashingire intahe nshima Imana ku by'Imana yankoreye. Imana yarankijije icago c'ingwara cyari gikomeye cyane. Imana irakinkiza, ata mupfumu bantwayeko, atana hamwe bantwaye, atana urwasago bansizeko. Imana irankiza ico cago c'ingwara kugeza n'uyu munsi nk'abandiho ndi muzima, nakizizwe n'amashengesho. Yego. None mbega iyo ngwara yari yagufashe gute? Wafashwe gute? Jewe iyo ngwara yamfase narasara. Narabaye umusazi. Burya warabaye umusazi kweli? Yego. Yesu araheza arahaseruka. Yego niwe yankijije. Aragutabara, aragukiza. Yego. Ngaho nudugire kwijambo kugira ngo abandi bumvirize bazokumviriza intahe yawe kugira ngo bafashe. Yego, je muri ico gihe narafashwe ndaparangana mu mutwe, kuko hari mu ntambara turiko turahunga. Rero mba nk'umuntu mbonye ibintu mu ruzi twajabuka, sitse muranze nabivuga nsa ntangura guparangana mu mutwe. Rero nsa ndagwara mu mutwe ndasara, ndaba umusazi. Nagwaye mu myaka 3 kuko maze gukira barambwiye yuko nagwaye imyaka 3. Muri iyo myaka 3 papa yari umukozi w'Imana muri iyi shengero nyene, yari umukozi w'Imana, ntiyigeze atenze kanyaje yuko yontwara ku mupfumu. Muri iyo myaka 3 nagwaye baraza muhira abantu bo hirya no hino nyene badahatse Imana, bakamubwira ati umwana hari ahantu hariya hari umupfumu, ku bintu nk'ibyo akozako. Kuko nawe yari umukozi w'Imana, yarababwira ati uyu mwana Imana niyo yamumpaye, nimba igihe ciwe cyo gutaha kigeze natahe, muganditse sinza kwiyanduza. Kuko muri iyo myaka 3 nagwaye zewe sinapfuka, nari nararuvye, muko ivyo bapfuka byose naravyumva. Kandi muri iyo myaka 3 nagwaye nk'umukozi nk'abantu twahora turirimbana ntaragwara canke basenga, maze kubabona serutse hariya jewe nacansha. Harya abantu basenga Imana bari nibanga. Abantu basenga Imana n'ukuri bakomeze gusenga, kuko muri bo bari nibanga. Maze kubona umuntu asenga, jewe nacansha, nacanza kunyegera. Nacangenda kunyegera kuko naratinya. Naho yaba yararirimba, twararirimbana nkabubona serutse, jewe nacansha nkumva ko mbuze amahoro, nkasha nkacanza kunyegera. Naramaze rero iyo myaka 3 ndayigwaye, hamwe sinarya, bantwaye nk'umugezi kuyiyoga. Rero naca ngomba kugumayo, muko bankurayo ebaga barakobya, kuko naca numva ko ndose amahoro, nkaguma nicaye kuyibuyi, ntagomba yuko noca mbaho hantu. Nakizizwe n'amashengesho muri iyo myaka 3, bakamfatira imyanya bakansengera, kuko papa yari umukozi, papa mudogo yari umukozi, bagafata imyanya yo kunsengera. Je ntibigeze bantwara ku mupfumu. Muri iyo myaka 3 nagwaye, hamwe nararya ahandi sinarya. Rero abantu baraza urabatwenga turakwiye gupfa, nkavyumva mugabo sinapfuka, sinabishura. Muri iyo myaka 3 nagwaye nk'inyama zo mu nda ndazibonye, bamengo ni bikere, sinarya. Bazanye nk'ikigori, kurya imihiro y'ikigori imeze, ze nabona yuko ari inyongori, sinarya. Ndamara iyo minsi muri iyo myaka 3 ntavuga, atana ikintu na kimwe mvuga.
muri iyo minsi imyaka 3 irahera nduko nyene papa ntiyigeze avuga canke mama ngo bantware ku bapfumu barabakozi b'Imana bose ubwo rugo rwose narimo barabakozi b'Imana yego batereza amashengesho kuko naravyumva mugasi napfuka rero haragera igihe bagahunga bakansigaho nyene abaze gutera bakansanga nkaho imbere y'umuryango kuko aho nicaye imbere y'umuryango bwari ndabwira nicaye aho nyene hariho baza bakampizanira ko ngo banyice bakerere nkabyumva abandi tinimure ko bataye ngaho bakansigaho nyene bagataha inzuro 3 irigira gatatu ndagenda barantwara mu ishamba mbonye abaze gutera nsubira mu kandi yicara baca bansanga muhira baca barambaza bafise amahiri inkoho amacumu ibipanga benshi cyane beshi ubuhiri rero baca barambaza ati abiwanyu barihe kuko ibyo bavuga narabyumva nkaza ndaberekeza urutoki ntibarahajya hepfo bamaze kugenda hepfo bakababura bose bace baza bankuranirako bankubita muka ntibankereye aha nubu inkovu intuzeye ububabare hari gihe bivyuka ku rutugu aho baza barankubita muga ndashima Imana kuko Imana yankizije ntibanyice bamaze kundekura ndiruka aho bari kwaragwanira nabo naho nicaye ivyatsi bihimbagurwa n'insoro mugaze ntiko ntibyaguhitanye oya nta n'urusoro namwe kwamfasha yego dushinga intahe mu gihe ngiye yego nabona bihimbagurika ndabaho mwijoro nkumva bari kwararira bavuga yuko napfuye nanze ndi muzima ndiho ndashima Imana ko yankijije ico cyago c'ingwara nakigwaye imyaka 3 atarurasago na rumwe bansizeko ari amashengesho muri ico gihe turamanuka turavuyo kuko zemvuka ahantu ku musape mu mugotora turamanuka tumanuka kubaho kwibarabara je nagumaho nyene nicaye ngoma ndabashingira intahe rero ingene Imana yankoreye igitangaza mu gukira kwiwanje je barandugana kundapa kunsengera ndose ukuntu niruka naca niruka nkasubira muhira kuko je naratinya yego nabahanu kwa kitereye mwarimu kuko je naratinya amashengesho naratinya cyane kuko byaca binturira bakama iminsi bantwara kunsengera kundapa mu gihe cyo gukira rero Imana ivuze ati ngubanishura amashengesho yaba bakozi banje naricaye ndicara numva umengo noririmba cenza ndaririmba kuko mu myaka 3 ntavuga nsandirimba ikorasi ivuga ngo ntabare Yesu ibingora ni byinshi maze kuyiririmba uwo tuvuga ndacavuga ngo yo unyaruka mumbiriza ariko aravuga nsandahora kuko narinzi yuko mvuze ibintu bitabaho bagira banyice muri ico gihe Imana irangirira ubuntu nsandavuga nsandakira nsandasubira ndaba umuntu naciye nkira ubwo nyine naciye ntangura kuvuga muri iyo myaka 3 naciye mvuga umva ico gihe utanguye kuvuga ntiwasubiye guhora waciye oya naciye genge buragaruka uko natanguye gufatwa kose haje umuntu yaparanganye mu mutwe agakira uko natanguye kose byose bica biza yego utsabiza burya Imana ikorera ku gihe kandi Imana ntawe uyiteka ngo kora gutya rero urumva ko hageze igihe ko Imana yakubohoye yego rero Imana yarakoze sinzi bandanya ntangora yego muri iyo maze kuririmba iyo korasi naciye ntangura kuvuga ndakira muri ico gihe amabere yari nta n'amabere yari yarayonze kugingwara ndakira ndasubirana ndaba umuntu wero ndaha ndashima Imana nkora ibikorwa ngaha nyene ndi muririmbyi yego Imana ishimwe hanyuma Imana yarakoze kugutabara no kugukiza none wobwira iki abandi ko hariho ababushwe n'ingwara zitandukanye z'uburyo bwinshi wobafashisha iki wabwira iki ijambo ryo kubaremesha no hanura abantu muri iyi minsi hari ibitero by'isi by'ingwara kandi urumva yuko je nagwaye igitero gikomeye kandi kigoye nukuri bo kwihangana bakizera kuko Imana nukuri yishurira ku gihe muzogera mu mashengesho rimwe ngo uzotsukira kabiri ngo uzotsukira oya Imana yishurira ku gihe urumva nanze yuko nani ngwaye imyaka ingana uko kose ariko Imana ikantabara nuhanura abantu rero twambaye imibiri naho byose kukarangiza mugabo ukarangiriza mu maboko y'Imana
yego mupfasoni urakoze cyane, Imana iguhezagire. amen urakoze kubw'intahe idasanzwe ukuntu Imana yagukijije indwara y'ibisazi ukaba uri muzima. Imana ihabwa icubahiro. amen hanyuma abazokumva ndazi nabo ko bazofashwa, bazokumviriza iyi ntahe. Yesu aguhezagire, aguhe umugisha. Twagomba rero urangize ushimira Imana. yego dusenge. Turagushimiye Imana yacu iri mu ijuru ukuntu wabanye natwe, kandi ndagushima yuko ari wowe wanshobotse, kuko ku bwanje ntabyo nari gushobora. Mana ndakwinginze kugira ngo iyi ntahe abazoyumva nabo izibafashe. Mana yacu iri mu ijuru, abazokumva uku gushima kwanze ukuntu wankizize kirya cyago kikamvako, kandi ata mupfumu n'umwe bantwayeko. Mana kugira ngo nabo baze bafashwe n'uku gushima kwanze n'iyi ntahe yanze. Ibisigaye Mana usigaye kubana natwe muri byose, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo. Amen.